Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi dushimikira guki? Ikiganiro c'uno munsi kiza gushimikira ku mvo zatuma abantu bitura isenga rya Kiranga rya hariya mu Karera muri komine Musongati intara ya Burunga. Mu kiganiro giheruka naraberetse Nyasenga, none rero uyu munsi duca tubandanya twumvirize imvo zatuma baza kuri iryo senga. Duhejeje rero ndasubira ngaruke tuyage. Mugabo rero bishoboka yuko hari abo batari bwakurikirane iki kiganiro Nyibutsa Akaranga bakavuga ati iryo senga twebwe ntitwari bwaribone. Ndagaruka mbanze ndaribereka rero, hanyuma muce mubandanya mwumvirize n'imvo zatuma baza kuri iryo senga. Hari n'ikibazo cabajijwe bariko araduha inkuru ati mbega ibikoresho, bamubaza bati mbega ibikoresho baza bitwaje abantu n'ibihe? Muraca muvyumviriza muri iki kiganiro nyene, mwumve ibikoresho baza bizaniye, mwumve n'ibikoresho baca bakura aho muri ico kibanza c'amasumo ya Karera. Reka rero ndabaha umwanya murabisenga rya Kiranga, muce mubandanya mwumvirize n'ibikurikira. Murakoze. Iri ni isenga rya Kiranga, rikaba riri hariya mw'ishanga muri komine Musongati intara ya Burunga. Murabona ko ruri impande y'amazi asuma. Ego isenga muraribonye, ku batari bwaribone kuko ikiganiro ni Nyibutsa Akaranga. Nuba yarabonye ikiganiro hanaho yoba atibuka nyene ryari rimeze arasubiye kuribona, ariko n'utari bwaribone nawe nyene araribonye. None rero kaze mwumvirize ikiganiro nyamukuru c'imvo zatuma abantu baza ngaho kw'isenga rya Kiranga ry'i Karera. Murakoze. Jewe naraza gusaba ikibondo harya ntatone bwaronke umuvugo narakironka, canke ntaraza gusaba ngo ndonkwe umugabo umaze kuza gusaba naramuronka. Reka umwe wese irumva bivana n'ivyo yemera. Arashobora kuba yari yimirije kumuronka, Imana yagomba imumuhe akaca amuronka, mugabo akaca ashima ko yamuronse kubera ari hari. Yego None kuri iryo senga nk'akarorero ayo mahera amajana 5, 3, 100 bashiraho, nukuri nkayo jewe nk'ubu basi nka twebwe tuba dusanzwe dukorera ngaha ayo jesi kubera ntabanzi ibyo arimwo nk'ibyo ko sinohava nk'ubu ngongere nk'amajana 5 canke 100 ndayatori nkayo
kuko ariko musanga agumayo agumayo ariko arahabura ugasanga tuje ego ko nk'ubu mu gihe tuba tutari ngaha ku kazi amasaha y'akazi aheze asanga ariko aratemberera abana bo mu kibano hirya vuba ushaka kugenda ukayatora ariko je nk'ubu niyumvira hamwe sanze ari nk'amahera menshi je nta kintu yatora kandi mbega none ubu baracaza gusabiraho kw'iryo buye utubari? yego mw'iryo sengano ubu baracaza. Yego, ahanini abaza gusenga kw'iryo buye bazanwa n'ikihe gikorwa? igikorwa hanini kibazana n'abo bantu cyane cyane babigeme bifuza kuronka abagabo. Yego, be n'abo bantu bamaze igihe bubakanye batararonka ikibondo, bakazana n'abapfumu babo baje kubuhagirira iryo senga. urakoze. N'ubu rero ubu tuvugana itariki 27 aha turi mu kwezi kwa gatandatu, ubu rero baracaza umwaka turimo. Yego, n'ubu baracaza. Yego, n'ubu baracaza kweri, n'ubu bo baraza ari abantu tuba turi ngaha tuba tujeje kwakira ingendo. Yego, hari abantu bashika hariya bakariha, twe bashitse ngaha tukama twibaza ko baje kugira ngo tubere barabe ibyiza turata ngaha. Mugabo ukazisanga bakakubwira ati ndangira hamwe hari senga, hanyuma ivyo nawe n'uburenganzira bwiwe kaca tumwereka amakaca yigira mu bwiwe amahegere agasubira inyuma. barikura mu karaba cyangwa twebwe ubwacu ntidusaba natwe ngo tugomba ngo tuje gusamara ngo tubirabe, watwe atubwiye ikimuzanye ko adashaka ko tumwereka ibyiza byo ngaha tumutembereza abona aya mashite, wakabona afise ikindi kimuzanye aho hantu, nta rusaku tuba dukeneye kwirirwa turaja gusuma urusaku. Ega ngo bakoresha ibikoresho byo ngaha cyangwa umujyi wa amazi barakoresha ayo ngaha, amazi yonyine, ibisigaye biba ari ibikoresho uwo mupfumu abibafashamo aje yizaniye. murakoze cyane. Kuba ariko baradukurikira, imvo zatuma abantu baza kw'iryo senga rya Kiranga murazumvise. Bazibona n'iki? Baba baje gusaba ibintu bitandukanye. Nk'ubwa mbere, imvo ya mbere, abatararonka uruvyaro baraza gusaba ngaho kugira ngo baronke uruvyaro. Abatararonka abagabo, abakobwa bataronka abagabo baraza ngaho kugira ngo bashobore gusaba baronke abagabo. Nivyo umwe wese rero akaza asaba ibyo yifuza. Zimwe mu mvo nyamukuru mwazumvise. Ibikoresho bazana, mwumvise ko ibikoresho baza babyizaniye, ariko amazi yoyo bakoresha amazi y'iryo sumo niryo umupfumu yakoresha mu kubuhagira. Ingene vyagenda rero umugirwa nyezina nivyo tuzoja turaba mu kiganiro kizokurikira. Nuko rero reka ndabasezere, tuzosubire mu kiganiro kizokurikira twumviriza ingene umugirwa nyamukuru wagenda kubaje gusaba ngaha. Uwo baza bazananye uwo Kiranga, umutanga nkuru yavuze ko ari umupfumu, uwo nyene yabafasha yabigenza gute, abaje bifata gute mu gihe bariko bararonka uwo muhezagiro, tuzobiraba mu gice gikurikira. Reka ndabasezere mvuga nti mugire amahoro, ntimuzotangwa n'ikiganiro gikurikira. Murakoze mwese.